neza Christabel nkaba nkorera ngaho mu Rutovu umwuga wo gushona nyene je naravyize imyaka 3 kuri CFA ya Rutovu maze kuvyiga twasigize n'amahirwe turaja muri stage 2015 ndashika ndaja kuri tere nyene ndagura akamashini mugabo naguze imashini biciye mu shirahamwe ko turi mu shirahamwe rya nawe nuze nyuma tuca ndagura hano ndaronka akamashini zikuronka imashini nca ndakora ko nkora rero biratera bitera imbere buke naraguze imwe irapfa ngijya hajya narayiguze ngijya hajya yo bitatu gizabe urabona ko yari ordinaire hanyuma mu nyuma ndaronka kajya gatera ntuze burya buto press nyuma ndaronka nawe gaforo mbona gakora utu hanyuma umwuga mbona ugenda buke oya nkaba ntitura ahubwo twe kubera twize hajya ku mwuga CFA Rutovu rero abantu benshi hari umuntu bara directeur wacu akunda kuduha akarorero ko umunyeshuri yahize ubara mumenyesha makuru kora ku radio Sangani hanyuma natwe urumva kubera twabyize directeur yakunda no gutanga akarorero kuri jewe ko jewe simbona niba ivyo nabikuye sinzigira ngo ahandi hantu nafugize formation byaza mu mutwe nyene ikintu ndakibonye ngashobora kugikora kibano ahubwo barankunda cyane nta urazi yo bapfa kure cyane no baremera bakaza kukigoro ndabagirira nanje je umugabo nkubu musanzo twe urana munsi mukuru w'abakenyezi warabaye mu Rwimari simbwa twagiye 17 z'ukwa gatatu twe twaragiye urana zirya mpanuro baduha muri province twaragiyeyo twe no muri commune warabaye ubu umugore adahuma ntuzeye musanzo ni nk'agaciro umaze kubuta umubanira ntaje abandi bari ngo abone kuja mu mashira hamwe abone kwitunganya mu cakeneye ari umugore gushikisa usanga avuga ati wewe uma munzu cukeneye nzogu ubu rero nivyo ko baragwanya tugwanya tagumuteza amaboko umugabo je nyungu maze kuronka ni nyinshi kweri mbere ndiko ndaraba ndabona ngiye n'uwo mpa kandi kazi ntogakora ntako nakora kabisa kuko bibira aho sishobora gutaha ntarabuze na 5 basi abari nka maki nibyo maze kuronka twarafashanje n'umushinga ntaye wanje je ndubatse ufite abana babiri twaraguze parcelle ka credit natwe tubondera kuba ikintu no hanura umuntu akiri muhira w'umukenyezi no kuja hamwe n'abandi kuko no mwishira hamwe uja yari uko urose umuntu aguhanura kandi uja mu bandi kugira ngo uronke inyungu ushobora kwigiraho ibintu byinshi n'imigambi yose ko abantu keshi nk'abantu bo mu misozi kera ntibaja mu mashirahamwe yajamwe abo bantu nyene bitwa ko biyemera kavuga ati je ngiye mu bandi nabo baguma bikumira ngo sishoboye kuja hamwe n'abandi mugabo ubu abantu benshi ubu bariko barajijuka bariko baja hamwe ubu rero kintu no hanura nuko boja hamwe n'abandi bakagira umugambi maze kugira umugambi byose birashoboka jewe mugabo no mukino no muhanura yuko yorekura umugore wiwe akaga kumugumiza mu rugo kuko ugumye muhira nta kintu na kimwe ushobora kuvanamwo nkubu nka jewe nta munyu mvuga ngo umushinga ntawe atahari ngo nsaba umunyu ngira iki amavuta sindamusaba ikintu cyose nkeneye ndimenya mu gihe atabarahembwa na kwiyunganganya cyo gituma rero umushinga ntawe wari we wese yorekura umugore wiwe kugira ngo iyungunganye kugira afashe umuryango.